ndabaramukije ndabahaye ikaze mu kiyago imboneza podcast ni kiyago aho tuganira aho tuyaga ku bintu biriko biraba mu isi hirya no hino cyane mu bitwegereye ha mu Burundi muri Afrika no ahandi hantu tandukanye ku isi tugerageza kwishura ku ibibazo abantu babaratubajije canke ibibazo abantu bibaza canke twishura kwa tuko turibaza shobora kuba ari bimwe shobora kugerageza kwishura ku ruhande rw'iwanje ariko ikindi gihe nkashobora gutumira abafisi inyishu bashobora kudufasha kugira ngo dushobore kugerageza kuronka umuco ku bibazo bimwe tuba two turibaza muri kino gihe rero murazi yuko isi hariho amakuru menshi ariko araba biravugwa hirya no hino ariko nagomba kugaruka cyane ku makuru navuga ya vuba ariyo matora ariko araba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko abashoboye kugerageza gukurikirana mwarumvise yuko muri tariki 5 z'ukwezi kwa 11 habaye amatora canke uburyo bwo kurangiza amatora yari yamaze gutangura ikindi gihe kuko muri Amerika barashobora gutora imbere yuko umunsi nyezina w'amatora ushika ico gihe bafata umwanya wo kurangiza ibijana amatora ikibazo rero cagiye kiragaruka cyane muri aya matora ariko araba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu benshi baguma bibaza niho bwa mbere habaye sinovuga ngo bwa mbere ariko ugirira muri kahise niho giwe kubona amatora y'abantu begeranye cyane byari bigoye kumenya uzotsinda gushika ku munota wa nyuma ariko rero byerekana yuko abanyamerika bigabuye mu mice ibiri minini ya igaragara yuko banganya bashaka kunganya n'inguvu mu bijanye n'uburyo bwo guhitamwo uzobarongora amatora ikindi kintu catumye abantu benshi bagerageza kuyakurikirana n'abatari abanyamerika nuko ubutandukane bw'abo bantu babiri bwari buhagaze cyane kuvyizerwa n'ivyo abantu bemera mu buzima bwabo babona yuko uyu nuri yatsinze ivyo vyiyumvirwa canke ubwo buryo bwo kwemera no gutahura ibintu buzoshobora guca buja mu bindi bihugu bugashinga imizi mu bice itandukanye y'isi jere nk'umuntu kurikirana cyane ibijanye n'ivy'ijambo ry'Imana agenda arabasanga abantu benshi mu mice w'abakristo canke abakozi y'Imana turetse n'abakristo gusa abantu bari mu kwemera abayisilamu n'abandi usanga baje bashigikiye cyane Donald Trump hanyuma ugasanga abandi nabo bari mu bintu by'umwidegembe cyane guhitamwo aho bavuga bati ico abantu benshi bemera nico kirengana abo nabo bakaba bashigikiye cyane Kamala Harris ugegeje kugerageza kumva ibi bintu rero abantu bagenda bibaza ubwa mbere usanga abantu bose benshi bahurira ku kintu cyo kuvuga ngo abo bakandida bose baravye ku giti cyabo mwese ku giti ciwe umengo barafise agahaze mu bijanye n'ingene babiteze ko nk'abarongozi by'ukuri beza boshobora gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi bagafasha n'isi yose babaravye ku giti cyabo no kuvuga mu bijanye n'ivy'ubumenyi bwabo mu bijanye n'ivyo kumbure nyifato bafise mu buzima bwabo bwa misi yose usanga ku ruhande rumwe bavuga bati uravye Donald Trump usanga imvugo yiwe simvugo usanga ivuga mu buryo bari bamenyereye ku muntu w'umurongozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke mu buryo agira umwidegemvyo kuvuga ivyo yiyumvira ugasanga Kamala Harris bavuga bati uyu niko ya umuntu w'umucamanza yagiye mu z'ubucamanza ariko kandi arafise akanawe nyene usanga ko kerekana yuko ashaka kugura cane umwidegemvyo mu bantu ugasanga kumbe mwe hari n'ibintu byari bisanzwe vyemewe mu mico y'Abanyamerika bistanguye gusa nko kumengo bigomba gusasigwa indava rero uravye abantu bariko baravuga bagaruka cyane ku muntu umwe muri abo bavuga bati kuri sibo bakwije bya bindi twari twiteze nk'akarangamutima k'umuntu yashoboye kuba urongoye mugabo bakavuga bati gihambaye rero nivyo bahagarariye nivyo bemera nivyo bizera ivyo rero novuga yuko uravye igituma nk'abantu bari mu byo kwemera tutaretse n'abakristo gusa bagiye ku ruhande rwa Donald Trump nuko ugiye kuraba abarepublika bagaruka cyane kuri kijya kintu cyo kuvuga ngo ego niko hariho umwidegemvyo abantu bashobora kugira umwidegemvyo mugabo hari ibintu bidahindurwa hari ibintu bidakogwako kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu kuva kiri mu mbanyi ya mama wiwe kuraba yuko hari ibintu bisanzwe bitunganijwe bizwi ingene umuryango utunganijwe ugasanga ibintu nk'ivyo birabafise ingene babishimikira ko cane batireka tubigumize uko twabibonye mu majambo y'Imana haba mu bitabo bitandukanye ya Bibiliya mu Korani no mu bindi reka tubigumize muri uwo muco kubahiriza uko umuremyi yavuze ko bitegereza kuba bimeze hanyuma rero hagacagaruka no vuga ngo reka dusubize agateka igihugu ntikibe igihugu twari wese akora uko avyumva
azamumva rero ku rundi ruhande naho Kamala Harris avuga ati isi iri kwiratera imbere iri kwiragira ku rundi rugezo ni vyiza yuko abantu bagira umwidegemvyo yo guhitamwo kandi gihambaye nico abantu benshi bahurije ko ico abantu benshi bemeza nico gusumba yuko kumbure kiri mu vy'abantu bemera mu madini ariko ico abantu benshi biyumvira bemeza nico kandi reka twugurura umuryango leta z'Ubumwe z'Amerika ibe abantu bose umwe wese azi ko avyumva kandi nkuko na jewe abavyeyi bande cane mama wiwe yavuye mu Buhindi papa we akava muri Jamaica avuga ati baje uyu munsi nkabandi umuntu ashobora gukorera igihugu reka nabandi baze bagira umwidegemvyo bashobore kugira ico baterereye mu buzima bw'igihugu uko boza kose mu nzira mugabo tugerageze kubahiriza ibijanye n'ivy'amategeko rero sinovuga ngo noba ninjiye cane mu byose byabatandukanya ariko muri uyu mwanya nagomba cane kugaruka kwibaza tuti mbega iyo hageze ibihe nk'ivyo umuntu hagarara kuki nibihe bintu umuntu araba kuko umuntu wese aragira ahantu hagaze bijanye cyane n'ivyo umuntu yemera n'ivyo umuntu yizera rero uravye muri iki gihe turabona yuko abantu benshi bagiye ku ruhande rwa Donald Trump naho kumbure bafise tumwe yamunegura bakavuga bati kubera ko ariko aragomba guproteja canke guha agaciro ibintu vy'urufatiro bizigama umuryango bituma abantu bagira ico bubaha mu gutinya amabwirizwa y'Imana n'ibindi nk'ivyo reka tumushigikire ntiharagira yuko tugera aho hantu aho habaho umwidegemvyo wo guhitamo ivyo arivyo vyose uko abantu benshi bavyifuje rero nico gituma ubona rero naho kumbure mu bisanzwe abantu bavuze bati hari cyo tume tutamwemera tutamutora ariko uyu munsi ubona ko ari wari imbere kandi baza ko ari we agiye gutsinda amatora kubera ko abantu benshi muri leta z'Ubumwe z'Amerika bakiri kuri urwo ruhande bamwe babita ngo n'abakonservateur gusa kubera ko bavuga bati ntibagomba gutera imbere bagomba kuguma mu ko vyame kuva na kera bariko biguma abandi nabo bakavuga bati siri kwiratera imbere mugerageze moroshe ibintu rabingene abantu bagira umwidegemvyo guhitamo uko ibintu bavyumva murabumva nko kuri kote ya Kamala Harris hariho ikibazo cagiye kigaruka cane ikibazo kizwi co gukuramwo imbanyi canke gukorora inda musanze muziko ari kimwe mu bintu byazanye ukuharira cane kuko ku ruhande rwa Trump canke abamushigikira bagaruka bavuga bati ubuzima bw'umuntu butangira umuntu asamwe iyo urubuto rw'umugabo n'umudamu ruhuye hanyuma umwana akarimwa mu nda ni kiremwa muntu ateza kurindwa nkuko barinda undi wari we wese badapfa kwica umuntu kubera ko kumbure umuvyeyi wabishatse rero umuntu aba yabaye umuntu akiri yamaze kuba umwana mu nda ya mama wiwe hanyuma Kamala Harris avuga ati ego navyo nivyo mugabo ikiza ubwa mbere n'amagara ya mama wiwe igihe bahisemwe akavuga ati jewe amagara yanje numva azobahungabanye kumbure kubera ingwara canke ejo ushobora gusanga mama ashobora gushika kurugezaho usanga kumbure baratakaje bose ubuzima akavuga ati ego ni vyiza ko haboneka itegeko riha uburenganzira abantu gukuramwo imbanyi kugira ngo ntibere intambamyi wayisamye kugira ngo ntishuye kumuhitana mugabo hakaza ku rundi ruhande abandi bavuga bati hari abaca bikika mukiza bakaza gukora n'indataro kubera ko bagwaye mugabo gusa kubera ko kumbure bayisamye batari bavyiteze ariko rero ugasanga bariko baratarubahiriza amategeko y'Imana yerekana yuko n'umwana kiri mu mbanyi aba akwiye gukingirwa nkuko bakingira uwundi muntu wese ico rero caratumye habaho impari nyinshi ugasanga bamwe bahagarara canke bahagarara hariya aho niho nshobora kuvuga nico nanje niyumvira kuko muri ivyo bihe naho ntabanshigikiye mu gumwe canke uyundi canke ndi muri aya matora mugabo uragana ukibaza uti mbega vyogeraho mpitamwo hagati yo kurinda umwana akiri mu mbanyi nk'ufise ubuzima canke nuko uvuga bati kubw'impamvu kanaka reka bigirwe mu itegeko ko umuntu wese afise uburenganzira bwo gushobora gukuramwo imbanyi mbega no hagarara he ndavye by'ukuri byo mba nizera mu ijambo ry'Imana ndabona yuko ego amagara y'umuvyeyi yarahambaye cane hagutakaza abantu babiri kubera ikibazo kibaye kanaka ivyo uravuga uti mugerageza uburyo bwose bukingira basi ubuzima bw'umwe ariko ntibibi bintu vyuko umuntu agera ku rugezo gufata ingingo gusa vyoroshe yo gukuramwo imbanyi kumbure kubera ko yasame atabigomba canke agira kubera ko n'ubuzima bw'umuntu bwamaze kuba mu jambo ry'Imana twereka neza uravye Imana ikiravuga n'umukozi wayo yitwa Yeremiya aravuga ngo kiri mu nda ya mama wawe nari ndakubona
ndakuzi nari namaze kugutoranya kugira ngo ugende umbere umuvugishwa mu mahanga kandi majambo Imana itoranya umuntu akiri mu mbanyi ni kuvuga mu mbanyi Imana iba yamaze kumuha niho atangura kuronkera zangabire zose zo gushobora kuzokora ivyo akora ninge nazomera kazoba umuzungu mwirabure umukobwa canke umuhungu canke azoba muremure canke mugufi ivyo ntibitangura yavutse bitangura akiri mu mbanyi rero Imana niho imuhamagarira imurema iri kwiramwiyumvira ko ica azoba rero igihe cyose imbanyi ikorotse ni nkuko haba twishe ikindi kintu canke irindi yereko Imana yarizanye mu isi yo gutora inyishu ikibazo kiri mu isi mu gihe kanaka rero kumva umenga ivyo bintu su burenganzira umuntu yo kwiha bishitse kubera isanganya bishitse kubera ingwara bishitse kubera ikindi cyose aho ni nkuko umuntu wese ashobora gutwarwa n'urupfu ubwo aribwo bwose mugabo gushika mu itegeko ngo bibe ibintu vyemewe n'amategeko numengo ico si ikintu coba ari ikintu ciza so kubera ko kumbure umuntu bagomba kugira ngo ashigikire bacanke bariya mugabo igihambaye ni kuraba mbega ico kintu ingaruka yajo yobiyihe ugiye kunabiraba ngende mu gikwaca ko umukozi w'Imana ndandigisha ndasengera abantu iyo usanze umuntu afise kuri we icaha cyo kuba yarakoroye inda ni caha kigoye kumufasha gushobora gukira kubera ko kiri mu rugezo rw'ico caha nyene cyo kwica ugasanga nawe nyene mu mutima wiwe naho gerageza kumuremesha gute hamagaruka ahantu gutahura neza yuko hari ubuzima yatse umuntu rero iyo uri kurasengera umuntu nk'uyo urabona ingene bigoye gusumba uyundi muntu wese yakoze ikintu gisanzwe ugasanga ari abantu basigaye bikinisha ukabifata nk'ibisanzwe ukabona ubuzima bwabo hari abantu batarenga hari ibintu ingaruka zibagaruka ko ku buzima kubera ko bakoze ico caha kandi kenshi bigakorwa mu ibanga ugasanga bitwara inguvu nyinshi kugira ngo baje mu kutahura bonyene ko babariwe canke bonyene bagere ku rugezo bo kwibabarira igihe bakoze ikintu nk'ico rero nk'ico ni kimwe mu bintu vyagiye biragaruka mu mpari zariko ziraba muri ico gihe ikindi cyo kiraza muri kino gihe kizwi ni ikintu cyo guharira kuguhitamwo ko umuntu aba igitsina gabo igitsina gore canke kwa ahitamo kutagirana hamwe hagaze muri aho ivyo ni ibintu biko biraza biriko biraharirwa kwisi biracari mu mpari abantu babishamo inguvu barashamo uburyo aho usanga ari ikintu camaze kuba ikibazo kinini cyane kuko usanga ikintu cambere biza gusambura ikintu citwa umuryango uko wubatswe kujya twe abantu dusoma ijambo ry'Imana Imana ivuga ngo Kristo niwe mutwe w'umugabo umugore akaba mutwe w'umugore hanyuma umugore nawe akamufasha hanyuma bakarera abana Imana yabahaye usanga ari hari ukuntu biriko biragenda bitakaza agaciro bijanye yuko umuntu wese ahitamwo uko avyumva ubu tugezaho muri ivyo bihugu bimwe usanga umwana kw'ishure afise imyaka 5-6 baramubaza yuko ahitamwo kwaba umukobwa canke kwa umuhungu canke ko atagirana hamwe hagaze ukabona yuko ego kumbure abantu bavuze ati numwidegemvye abantu bose bashobora guhitamwo mugu ukabona yuko biriko birasambura ibintu by'urufatiro kuko murazi yuko umuryango nigo rufatiro rw'igihugu nigo rufatiro rw'ishengero nigo rufatiro ikintu cyose iyo hatari hugo rutonde bingena abantu babana mu muryango ngo maze abana bakure bafise abavyeyi avuga ati ndubaho uyu ni papa uyu ni mama ndafise responsabilité yuko mpova yakubuzima bwa mu muryango ico gica kibi kibazo muri buka yuko misi heze mu gihugu nko Faransa mu namashinga amateka bageze aho badangwa kuharira ku itegeko rivuga ngo mbega umwana arafise uburenganzira bwo kutita sese kuvuga yuko se ni uwatanze imbuto gusa mugabo sumuvyeyi urabona ubu numwidegemvyo abantu shaka gushikako mugo ugiye kuraba ivy'Imana ivuga ukabona yuko ejo bivyari ibintu bitari vyiza ugasanga rero abantu ariko barabaho ubuzima aho bumvuga bati ko dusanze abandi benshi bavyumva ko dusanze abandi benshi bavyemera ko tubaye benshi tuvyumva gutyo reka bice bijana mu mategeko agenga ingene ibihugu bishobora gutunganya rero ugasanga bica bizana ibibazo aho usanga urufatiro rutuma abantu bagira ico batinya mu mico rugenda rurasamburwa buhoro buhoro ejo bikazoshika ahantu uzosanga bishoboye gusanga vyononye n'ibihugu muri rusange rero ivyo ni ibintu biko birabaho kandi uko imyaka izogenda mwisi hose uguhitamwo ko abarongozi kuzokwama kenshi guhagarara kuri ivyo bintu bibiri mbega twubakira kuvya abantu bizera nk'ivyavuye ku Mana canke twubakira kuvya abantu benshi bemezanije bijanye n'ivyo ariko baracamwo rero isi yose niko bizobanda yabigenda uko imisi igenda niho duhagarara cane guhitamwo ugasanga ikindi kintu cagiye kiboneka cane mu bijanye ni guhari hagati y'abariko baritoza mu leta z'Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2024 cari impari yo kuvuga ngo
ngo mbega turugurura imbibe abantu binjire uko bavyumva canke turugara imbibe turabe abaza ko bakwije ibisabwa. Kuko bamwe bavuga bati bamwe baraza ariko bahunga ibihugu vyabo mugabo bakazana ingeso mbi zigaca ziza zikaza kwinjira mu gihugu no mu bana bacu. Ni gute turinda kugira ngo hinjira abantu twabanje kuraba neza yuko ivyo bafise ivyo bagendera mu nyifato zabo zijanye n'imico yacu dusanzwe dufise. Ivyo rero ni ikintu ndabizi yuko nkabenshi mu tuganira haba nk'abarundi canke abandi bari muri bihugu bakubwira bati turashobora kuba tudashigikiye uwo yariko aritoza mu bademokrate kubera ibi bijanye n'imico muga hageze ikintu cyo korohereza abantu kuja muri Amerika bati ico kintu twumva twomushigikira kuko ntibahave babugara canke ngo bugara imipaka kandi dufise uburenganzira bwo gushobora kuza. Ivyo nivyo ku bantu bava mu bindi bihugu mugabe iyo hageze kuvyiyumvira ku gihugu canyu nawe ugasubira inyuma ushigaza bati mbega twe twovyifata mu gute. Kuko urumva umunyamerika ko twe twifuza kuja muri Amerika kugenda kora afise tuhakura tuhigira biti igihugu giteye imbere turavyumva umengo boroshe kugira dushobore kujayo n'utaciye mu nzira y'amategeko ashobore kwinjira aciye mu nzira y'ikinywabi nkuko bavuga. Ariko mbega tuvyibajije nkaje cyane navyibaza mugani mbega ico kintu coza nka debat tugira tuti Burundi bubiko burisununura bugatangura komera neza umuntu wese yova muri Kongo muri Tanzania hanyuma ejo mu gitondo acashikaro nk'uburenganzira bwe n'igihugu vyogenda gute. Bwo nitwosanga abarundi dusanzwe kuvuga tuti utabanje kuba waciye mu nzira imeze gutya ukamara igihe ukamenya kuririmba Burundi bwacu ukubaka inzu agira iki ntushobora kuronka uburenganzira. Rero usanga igihugu cyose bivana n'intumbero abantu bose bafise. Rero ugasanga hariho vyorosha hari gihe biba bigoye ariko ugasanga n'abandi bavuga bati ego naho wariko arahiganwa ku Republika avuga ati twugare cyane bava muri Amerika y'epfo ntibace binjira uko bavyumva. Ugasanga baravuga bati ndega ntiyavuze ko bazoza mu nzira itunganye bazobankira mugabo abankirwa n'abazo baciye mu nzira izatunganye. Abandi nabo bakavuga bati ahubwo ariko araraba ingene yugara kugira ngo ya mwidegemvye wa Amerika ntushobore ku mera neza. Rero ngaho numengo haragoye cyo bivana n'abantu mu gihugu ingene bavyiyumvira. Sinovuga ngo je ku ruhande rw'iwanje ndahagaze ha canke hariya ariko ahanini mba ndikorageza kuvyiyumvira mbega igihe coba ikibazo mu gihugu ndimwo mu gihugu cacu mbega no hagarara ko tworosha abantu bose bakinjira uko bavyumva mbega twobitunganya gute mbega abantu kugira ngo baronke ubwene gihugu vyosabiki kugira ntibigore mbwa kandi ntibibe ibintu bipfuye koroshwa kugira ngo ejo usange kumbure nk'igihugu kinini nka Kongo ejo gisigaye gifise miliyoni 12 z'abakongomani binjiye hanyuma abarundi basigaye 10 ugasanga biragoye gusanga mbega turi bande umuco umeze gute tubibahiriza gute. Rero nibaza yuko ivyo nibazo abantu bakwiye kwibaza mu gihe bariko bariyumvira ibijanye no guhitamwo ababorongora kwiyumvira mbega dushobora gushika hehe igihe vyogenda kucanke kuri. Rero wikorera ibijanye n'ivyo amatora byagenda bihagarara cyane kuri ivyo rero ugasanga mbega abantu bashaka kwibaza. Ndibuka yuko na jewe ngeze gushiraho agafoto kerekana yuko ndiko ndiyumvira ku bijanye bikorera muri iryo higanwa neko ndiyumvira ingene nandikako nk'umukozi w'Imana kenshi bicaye sanga umengo ugomba kuvuga ngo muri aya matora ngo ubugombe bw'Imana bube muganda rigaruye ndavuga nti igihambaye suko ari ubugombe bw'Imana igihambaye nuko kandi ari ubugombe bw'abantu muri ico gihugu kuko abantu muri ico gihugu nibo bazi ubugombe bw'Imana mu mitima yabo. Imana siza kubaha amategeko. Hari abantu bavuga ngo ikijambo rimwe gushika n'ubu nibaza ko ntaratorera neza inyishu abantu bakunda kimbaza umukozi w'Imana ngo hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo uburongozi bwose buva ku Mana cyangwa ubutegetsi bwose buva ku Mana. Je wahongeza sinemera ko uburongozi bwose buva ku Mana kuko ari uburongozi gusa. Hariho uburongozi buva ku Mana kuko buvanye n'ijambo ry'Imana rivuga. Hariho n'uburongozi buva ku bantu kuko igihe Imana yari yatanze yuko ari iganza ubwoko bwa Israeli ni yari Imana ya Israeli ni yari umwami wa Israeli. Icituma ivuga ati igihugu rero kugira je ngume ndumwami wanyu ni mushireho abacamanza abari batunganya ingene igihugu gitunganya
abantu baratangura kunana bati ivyuko Imana itubera umwami yibereye mu ijuru turindira ivyo abavugishwa baza kutubwira oya turabihaza twikenereye umwami yitwa twikenereye umwami niho Imana yacibaha Sawuli mugabo ntivyari mu bugombe bw'Imana kubera iki kubera ko Imana agomba kubandanya ariyo ibagira neza ibaganza itarinze guca kuyundi muntu mu nyuma yego niko Imana irahibaha uri hafi y'umutima wayo ari we yitwa Dawidi araza mu nyuma kubandanya rero hari gihe usanga abantu bahisemwo ibitajanye n'ivy'Imana igomba hanyuma Imana akora ko yubahiriza abantu mwibuke Adamu na Eva Imana ntiyabateguye gukora icaha mugabo bagihisemwo bagakora ikinyanye n'ivy'Imana igomba yarabaretse kuko urumva ibahe uburenganzira bwo guhitamo ico gitandukanye n'ibikoko n'ibindi vyaremwe nuko dufise uburenganzira bwo guhitamo iciza n'ikibi wihisemwo ikibi Imana ntici kuvuga ngo urumva rero ngo canda guhindura mu gitondo ngo usanga wahisemwo iciza oya nico wahisemwo rero igihe cyose abantu bahisemwo bakavyumvikana Imana nta kushiza ngo urumva ngo je ndaje kubikosoreje mu gitondo oya abantu ivyo babahisemwe nico gituma harano usanga baravuga ati indongoza abantu bagira canke abarongoza abantu bagira mu bihugu bitandukanye ko bigenda biba bijanye nuko abo bantu biyumvira ninge nabo bantu bameze kenshi kubera ko urumva nk'ubu tugiye muri demokrasi nta na hamwe twibona mu ijambo ry'Imana ko ari bwo buryo bw'uburongozi bwashizweho mugana ivyumviro vyiza abantu bagize kandi aho abantu bayikoresheje neza irakora igafasha ariko rero iyo abantu bafise umutima wo kubaha Imana bakubaha amajambo y'Imana nabo no mu guhitamwo bahitamwo neza kandi bakarongorwa neza rero byose yivanye n'ingene umuntu ahitamwo bijanye n'icazi n'umutima afise wo kwiyumvira ineza nakazoza keza ku buzima bwiwe ku muryango wiwe ku runganwe ruzogenda rukurikirana rero ngarutse ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko narabwiye ko kino kiganiro turi mu kiganiro citwa Imboneza podcast n'ikiyago si n'ikiganiro n'ikiyago aho ngerageza kwishura kwibaza abantu babambajije nk'umwe mu bantu bigisha iby'uburongozi ikindi naco ngerageza naje kwibaza ibibazo biri kubera bamwisi hanyuma bishobotse nkanatumira n'abatumire bashobora kudufasha kugerageza kuronka inyishu kugira ngo wese ahitemwo inyishu ariko ari mu kibazo abasanzwe ariko aribaza uyu munsi tuvuga cyane kubijanye amatora yabaye canke ariko ara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero kuri amatora jane biri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndababwiye yuko turabona aho bigeze muri uyu mwanya n'abataratanga itangazo rya nyuma berekana yuko yitwa Donald Trump ari we yaba yatsinze amatora kandi yamaze gushikiriza n'ijambo akaba ari mu Republika hanyuma uri kuri kote y'abademokrate nawe Kamala Harris akaba asa n'uwo maze gutsindwa ariho kandi ico gushika ku munota wa nyuma byari bigoye kumenya vy'ukuri umuntu ashobora gutsinda kubera ko hari habangabanganywe ivyumviro bikomeye muri iyo migwi ibiri canke muri iyo migambwe ibiri ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi gituma twahise kubivuga ko nuko tuba tuzi yuko ibintu nk'ivyo bireheza bigashikira no ku bindi bihugu bitari ku Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke bitegamiye canke hariya mu bijanye n'ivya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzovuga ku bindi bihugu bitandukanye n'ibiriko biraba hirya no hino rero uyu munsi twahisemo kugira ngo turabire hamwe mbega ni iki coba caratumye abantu bagenda bahindura ingene batora mugiye kuraba nko mu matora igihe President Obama yatsinda amatora ariko arahiganwa n'uwitwa McCain itandukanirizo hagati y'abademokrate n'abarepublika ryari nini cyane urabona yuko McCain yatsinzwe ari kure kuri Obama kubera ko naho Obama yasa mu buryo butagaragara cyane nkuko byari biri kuri Kamala Harris nk'ushigikiye ivyo vyiyumviro novuga vy'umwidegembyo cyane biriko biraba bigenda biba hirya no hino kwisi ariko yaje bwa mbere ho nkwerekana indoto y'abanyamerika kwishoboka murazi kuri bijya Martin Luther King Jr yaravuze avuga ati turabona ku munsi umwirabura azotwara ariko kandi muri vya bindi twavuga bitandukanye hagati y'ingene bakanda bameze warabona yuko Obama afise igihagararo n'imvugo y'umurongozi mwiza yavyiteguriye kumbura atavuga ururimi rwo rwose vyamuha ikintu gituma ashobora igikundiro cyo tuma ashobora kuba imbere mugabo
abari muri kote y'abarepublicain hari umuntu umusirikare yagwanye yarakomeye yarazwi ariko hagaze kuri vya vyiyumviro vy'aba republicain byo kwerekana yuko aba conservateur bahagarara ku vyiyumviro vya kera n'ivyo kwemera kwabo ariko ntiyashoboye kwegera ngo bitume habaho kugira ubwoba buza gutsinda ku munota wa nyuma hagati ya Obama na McCain. Rero ikibazo kija kizana mbega iyo mpinduka ibaye gutya ibaye gute igihe tubonye umukandida yari yaratsinze hanyuma agatsindwa kuri manda yiwe ya kabiri agaruka bivuye kuki murabona rero uko ahanini ubu ntibigihagaze cyane ku bantu gose bireke barahagarara cyane ku vyiyumviro biriko birahiganwa n'ingene abantu biyumvira impinduka iri kwiraza iva hirya no hino kw'isi. Rero nico gituma namikoneza kuvuga nti ni vyiza ko tushobora kuba turagize mu gihugu cy'u Burundi avuga tuti reka mu bijanye n'ibwirizwa shingiro Imana tuyishira imbere ivyizegwa tubishira imbere habasigaye kuraba mbega mu bijanye n'amategeko naho niko bimeze mu bijanye n'amategeko mbega turaraba mbega aya mategeko arubahiriza amabwirizwa y'ijambo ry'Imana canke n'amategeko tuvuye gutora gusa kubera ko kumbura hari umuntu aje afise amafaranga afise uburyo bw'ingene ashobora kuraba igitego ngene shigwa mu ngiro mbega turagaruka tugasura tukaraba tuti mbega duhagazehe mbega hariho ivyiyumviro bigaragara biri muri ubwo buryo bw'umwidegemvyo bwo guhitamo ko abantu benshi kuko aho niho demokrasi iheze igahagarara kuko uri kuraraba mu bihugu byinshi byo muri Afrika turacafise ikibazo cyo gutahura ubwa mbere ho ingene demokrasi igenda kubera ko usanga abantu baracatora abantu canke bakara umuntu ahava mugambwe avamwo mugabo ntibamenye n'ivyo yiyumvira ntibamenye n'icahagarariye ntibamenye n'ivyiyumviro biri nyuma ejo bizoheza bikazana ingaruka ku mategeko igihugu kibamwe. Rero nibaza ko mu bijanye n'ingene dutunganya ibijanye n'amahiganwa uko iminsi igenda ari vyiza yuko habaho kuboneka karyo kingene abantu bashikiriza ivyiyumviro munakamera tuyu umuntu yizeriki ahagaze kuki ivyiyumviro vyiwe nibi ejo nizihenginga azokwemerera nizihenginga atazokwemerera nihe bintu bishobora kuza bigakora ku mico y'abarundi canke bizokora ku mupaka wa Burundi canke bizokora ku bijanye n'ingene abarundi biyumvira ivyo bintu bimaze kuja habona biraheze bigafasha nico gituma nk'ibiganiro bijya bita amadeba politike ngene abantu bariko barahiganwa baza imbere y'abantu bagashikiriza ivyiyumviro imigambi yanditswe umuntu ashobora kuyifata akayisoma akamenya ati mbega uyu akwaja ku ruhe ruhande undi akwaja ku ruhe ruhande bikwiye kuja mu byo no kwita exercice ya demokrasi kugira ngo abantu bamenyereze numva umengo nk'ubu nk'abari mu rajya inzego nka rujya rwego rushinzwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu nka seni mu bihugu byinshi byo muri Afrika niko gwitwa ngo bishira mu vyo basaba yuko ijya migambi abantu bagiye guhiganwa batanga harya muri seni ihindurwa udutabo canke ihindurwa uburyo bushobora gushikara abantu benshi abantu bakagereza kwiga bakarabata imbega ikintu umuntu yemeye nico kizokoreka kirashoboka mbega ikindi kidutwara gutakaza umuco w'abarundi n'abarundi kazi mbega ikindi kidutwara gutakaza umuco wo kwizera kwacu mbega ibimeze gute bizoshika he mbega twe dusana bari begamiye kubihe vyimviro biko biraza hirya no hino mwisi ico nibaza ko gishobora gutuma rero cane abakiri bato bamenye ivyo bahitamo ntibapfe kujana nyabahururu cyangwa bapfe gukora ibintu gusa kubera nibaza ko ubutwararenganya ibintu bijanye n'ivy'ubwoko ivy'intara ivyo twarabirenganye nshimira vy'ukuri indongo z'igihugu ngena zagejeje kubikora ko cyane kugira ngo ivyo ntibisubire kugira uburemere ariko ni vyiza kandi ko n'ivyiyumviro kuko ivyiyumviro byo bihiganwa kandi ivyiyumviro byo bitwara kandi ivyiyumviro nivyo bituma igihugu gitera imbere canke gihagarara hahandi canke gisubira inyuma rero ni vyiza yuko tumenyereza abakiri bato kuraba no kwibaza ku vyiyumviro biko biragenda hirya no hino rero murakoze kubana mwampaye umwanya wanyu kugira ngo mumvirize iciyumviro ku bijanye n'ivy'amatora yakora muri Leta Zunze Amerika kumbere tuzatuvuge ku kindi ntiza kuba ari bijanye na politique shaka kuba ari bijanye gusa n'ijambo ry'Imana shaka bijanye no kubaka amazu shaka kuba bijanye n'ingene umuntu agira imigambi yo kwiteza imbere ikintu cyose twumva ko kigezweho tushaka kiyaga mugabo kuyaga rero niko ndigisha sikintu hari mwanya mfata wo kwigisha kwa honda babwira ivyo nzi nemera mugaha ndababwira ikiyago c'ivyo niyumvira nawe ushobora gushikiriza icyumviro cawe rero murahawe ikaze niba we kuraba kuri YouTube canke ahandi ufate muri commentaire ubaza ikindi kibazo nitwegeranya ibibazo byinshi bizamutubajije hanyuma tumaze kwegeranya ivyo bibazo
tuzaheza turandera ivyo dushobora kuba turaganira ko muri kino kiganiro ca Imboneza podcast. Mwakoze kumpa umwanya, muraza kubona ngaha hepfo abashaka kutwandikira, abashaka kutwandikira kuri WhatsApp canke kuduhamagara kugira ngo mutange ivyiyumviro vyanyu. Tushobora guhagarara ko mu kino kiganiro kugira tukigire neza gusumba uko kumbe twagikoze. Murahawe ikaze gushikiriza ivyiyumviro vyanyu. Mwakoze rero, mugire umunsi mwiza bivanye naho muherereye n'amasaha murimwo. Imana ibahezagire, tuzosubira mu kindi kiganiro ca Imboneza podcast mu minsi iri imbere. Murakoze.